Bakunzi mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu JCTV turabahaye mwiriwe. Turi kwigenekerezo rya Munani Munyonyo uyu mwaka n'umwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ndabashikiriza amakuru ni Sibomana Ponsier, uri mu buhinga bw'ivyuma nawe ni Godefroid Wanunze ubumwe sangwa ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa Munani Munyonyo uyu mwaka hatangujwe ibikorwa byo gukarihiriza ubumenyi abakozi bashasha bagize umugwi w'abahinga b'Abanyafrika kubijanye n'uburenganzira n'ineza by'abana. Kuri uyu wa Munani nyene Munyonyo uyu mwaka sentare nkuru ya Afrika y'ubuseruko yatanguje ibikorwa by'isasa ry'imanza ngahi Bujumbura. Aya na yandi maza kuyakurikirana muri ano makuru. Inkuru imwe ukwayo. Umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yafashe indege kuri uyu wa Munani Munyonyo umwaka wa 2021 yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ntumbero yo kwifatanya n'abandi mu birori byo kwerekana ku mugaragaro igisagara ca Dubai. Nkuko bimenyeshwa n'ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu afashe urwo rugendo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Leta z'Abarabu. Mwomenya ko urwo rugendo ruzomara imisi 5. Kuri uyu wa Munani Munyonyo uyu mwaka hatangujwe ibikorwa byo gukarihiriza ubumenyi abakozi bashasha bagize umugwi w'abahinga b'Abanyafrika kubijanye n'uburenganzira n'ineza by'abana. Ivyo bikorwa bikaba byatunganijwe n'ubushikiranganji bwo gushigikirana maze byugurwa icese n'ubushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni. Godefroid Wanunze ubumwe aratubwira byinshi kuri iyo nkuru. Kuri wa Munani Munyonyo mwaka wa 2021 mu nyubakwa z'Hotel Royal Palace habaye ibikorwa byo kugurura ku mugaragaro ikarisha bwenge ku bakozi bashasha bagize umugwi w'abahinga b'Abanyafrika kubijanye n'uburenganzira n'ineza by'abana hamwe no gutanguza ibikorwa nyezina by'uwo mugwi. Ivyo bikorwa bikaba byatunganijwe n'ubushikiranganji bwo gushigikirana bikaba byuguruwe icese n'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko leta y'u Burundi izirikana ko umwana afise ikibanza kidasanzwe ifatiye ku burenganzira afise, gutyo rero ngo yarafashe ingingo zo gukingira uburenganzira n'ineza byiwe. Tukabamenyesha ko ivyo bikorwa bizomara imisi 3. Umushikiranganje w'ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha bene gihugu ko mu ntumbero y'imigenderanire myiza yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI no mu ntumbero yo gushigikira imigambi ya leta y'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu gwemeje guha ingurane u Burundi y'imiliyoni 76.2 y'amanyamerika ku nyungu itavuna. Kurikirana Domitien Ndeho kubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta. Itangazo gufashanya hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu ntumbero y'imigenderanire myiza yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI no mu ntumbero yo gushigikira imigambi ya leta y'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI rwaremeje kwigenekerezo rya 2025 Gitugutu 2021 guhingurana u Burundi ku nyungu itavuna y'amafaranga agera ku miliyoni 76 y'amanyamerika. Iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga u Burundi bwaherewe n'ico kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka zikiza bihanze isi yose ca COVID-19. Vyongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni 211 z'amanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihurikiyemo bishigikirwe muri ibi bihe vya coronavirus. Aho hari muri Nyandagaro 2021. Ubwo buryo bwose ico kigega cahaye igihugu c'u Burundi
butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura, eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hatibagiwe guhangana n'ikiza ca COVID-19. Vyongeye bica binoroha kunganisha ibisata by'iterambere ry'igihugu nk'uko bisanzwe biri mu ntumbero Uburundi bwihaye ku bijanye n'uko ubutunzi bw'igihugu bwoshika ku ntambwe ishimishije. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho ku bijyanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu, hariho n'ikindi ciza tutokwirengagiza, nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politike y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Vyongeye ivyo bizobonekera cane mu gusununura ubushobozi ibanki nkuru y'igihugu ifise mwiboneka ry'amafaranga mvamakungu, mwikurikiranwa ry'ingene hatobura uburyo ibisata bizana iterambere bihabwa hatibagiwe uko ivyo bisata vyoronka bitagoranye ibikoresho bikenewe ngo hakorwe imigambi y'iterambere. Ubwo buryo Uburundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu, maze Uburundi bukahatorera akoyoko ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guhaka ubuzi abenegihugu. Mu ncamake, ingendo Burundi bwari busanganwe zo gushira inguvu cane mu bisata by'ubutunzi zica zishigikirwa. Bigiriwe i Bujumbura wa Munani Munyonyo 2021. Kuri uyu wa Munani Munyonyo uyu mwaka, sentare nkuru ya Afrika y'ubuseruko yatanguje ibikorwa by'isasa ry'imanza ngaha i Bujumbura. Mugisha David niho yari yibereye araduhidonido kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa Munani Munyonyo umwaka wa 2021 niho sentare nkuru yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yatanguje ibikorwa vyayo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku cicaro gikuru ca sentare nkuru y'igihugu. Mwijambo ryiwe Kayobera Nestor, umukuru wa sentare ya karere ka Afrika y'ubuseruko, yamenyesheje ko ivyo bikorwa vyatunganijwe mu ntumbero yo kumenyesha bene gihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko iyo sentare ihari kugira itunganirize abene gihugu bo mu karere. Vyongeye kandi ni mu ntumbero yo kwerekana ko iyo sentare idakorera gusa iyarusha muri Tanzania. Gutyo rero mwene gihugu wese aronkeyeho kumenya uko iyo sentare ikora. Mwijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko ivyo bikorwa bizomara indwi zitatu kuva igenekerezo rya Munani Munyonyo umwaka wa 2021 gushika igenekerezo rya 2026 Munyonyo umwaka wa 2021. Uyu munsi tariki 8 ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 sentare uyu munsi yatanguye nyizina isasa y'imanza zayo. Ibicuka ari bibiri kuko ko mu gatondo kuva isaha 3:30 igisata ca mbere ca sentare kirongowe na Yohani Masara niyo cari gishashe muri sentare ya mbere. Zari imanza zibiri nazo nyene zashashe muri ca mbere. Hanyuma kuva isaha 5 zirenganaho igisata cy'iyungururizo naho nyene cari cyashashe mu manza zaco. Duheje gushasa unyene mu kanya nuko ko rero tuzoba turi ngaha dusasa muri sentare kuva uyu munsi kugera itariki 26. Ubu naho rero sentare yagiye mu bikorwa nyezina aho dusasa turasira mu sentare nanyuzwa y'u Burundi, ndetse dushima gita gose leta y'u Burundi kubera yuko yafashije by'umwihariko kugira ngo sentare isasi. Nuko ko imanza zaburanishijwe uyu munsi muri cambere n'icya kabiri zose zagenze neza, hari zasubije bagaconyi kugira bigende neza. Mu minsi mikeyi n'imanza zimwe zizosomwa ubwo twashimanza, ariko vuba ari zizosomwa harimo n'izo mu Burundi. Nuko ko rero twaje gusasa kandi ko byagenda neza. Mu kwa 11 rero uyu mwaka twaje gusasira mu Burundi. Umwaka uza tuzoja handi ni umugambi mwiza kugira ngo iyi sentare sisale kuza kwicara yarusha gusa barabakiri manjaro. Turabe yuko sentare ikwiye kuja mu bene gihugu kugira abanyagihugu bamenye
uko sentare ikora, bamenye n'ukuntu isasa, bamenye n'ububasha bwayo. Nico tubona twazanye n'amategeko. Izi ni règle de procédure zerekana ukuntu umuntu yitura sentare, iri niteko nyezina byerekana ukuntu sentare ububasha bifise kugira abene igihugu bazibamenye neza. Rero rero umwaka twahereye mu Burundi, ariko mu mwaka uza tugiye kuza mu bindi bihugu. Jewe rero nk'umuntu afise imanda y'imyaka 7, nibaza yuko imanda izohera nakigura ibihugu byose, naho Kongo izoza kiba igihugu c'indwi, ko ntanguye uyu mwaka nyene mwija amezi 8 gusa nkaba ntanguye mu Burundi. Ndibaza ko imyaka yanje 7 izohera ibihugu byose twabigiyemo. Nuko twahereye ngaha, ariko umwaka uzazoja handi. Twe tuza kugira ngo abene igihugu bamenye uko sentare ikora, ariko kandi sentare imenyekane, ko sentare iteze kumenyekana kuko nkuko nabivuze. Twebwe rero twaje kugira ngo abene igihugu bamenye sentare, bamenye uko ikora, ariko kandi tuyegereza abene igihugu kugira ngo ejo canke ejo sentare ntigume isasi yarusha gusa. Ko sentare turi ngaha turabakozi b'ibihugu, ntiturabakozi birebanga, ariko sentare abanyagihugu n'amareta amenye neza yo sentare. Cyo tumwabonye bari kwaraburana, harimo n'abavoka baje bavuye mu bindi bihugu, harimo n'abarengutse kubiga bwa none kubiye buko cyo tuvuga uti intego yamya mukuru yacu nuko twegereza ubutungane abene igihugu, ndetse no muri bihugu bamona no nga mu Burundi bagenda gusasa mu gihugu hagati kugira ngo begeze ubutungane abene igihugu. Ariko twebwe uko tubivuga nitwaje Bujumbura ku madosiye yo mu Burundi, ndetse ko turaburanisha ubunyene si dosiye mu Burundi, ni dosiye yavuye mu Rwanda. Ejo aho twadubisara amadosiye yo muri Kenya, yo muri Tanzania, yo muri bihugu byose, kugira ngo abene igihugu bamenye yuko sentare iri ku bwabo, kandi sentare bamenye ubasha ifise ahigera na itashaka kugera. Nk'umwabonye yuko abashinga manza bo Burundi mu dosiye za mbere zashashe baje kubana bava ngaha nyene i Bujumbura. Ako kamena karusho kubera yuko kubona sentare iza mukizi Bujumbura, hanyuma abashinga manza ba leta bakava hajya haruguru muri kontansiyo bakaza kubanira ngaha n'akarusho. Iyi sentare ni abene igihugu, nuko ko akarusho ka mbere nuko navuze iramenyekana. Ayica kabiri abayitwe bo mu ico gihugu rabo nyene baburana batekaniwe kubera yuko nk'ubu imanza zaburanishijwe z'u Burundi muri sentare ya mbere haburana imanza z'u Burundi. Abashinga amazi ba leta y'u Burundi bose niho bari nuko ko nta gwitwaza ngo siho ndi, nuko ko nk'ubu imanza zaburanishijwe z'u Burundi zaburanishijwe abashinga amazi b'u Burundi ariho bari batekanye baruhutse, kandi nuko simanza izoroshye ariko hose, ariko nimanza ariho bari babiteka bari biza cyane. Bakunzi mwari muduteze yompi, aha niho amakuru twari kwabatunganirije agarukiye. Ariko kubifuza kudukurikirana murashobora guca kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika akajambo GCTV naho butaha.